3 kuri Santiago de Bernabeu baraza ko bakira equipe yitwa Real Sociedad na equipe yitwa Real Madrid rundi muri La Liga EA Sport. Urutonde rw'abakinyi iyi equipe ribuze kwesurana na equipe yitwa Sociedad rwamaze ko rujabana ndetse rumenyereza José Félix Antoine Mourinho yakoze ikiganiro n'abamenyesha makuru ariko n'urutonde n'ubundi still rutagaragaye mu bitwa Oleli Gianni Chouameni equipe ya Real Madrid zokoresha ku munsi w'ejo. Ene Chouameni na Yinginze zo pepe physique kwera ko kuva avuye mu gikombe c'isi yarakora ibipimo nari karakora entraînement collectif n'abandi mu bisanzwe ugiriye kuza gusanga ni Courtois na Mesle bonabanyezamu Sergio Mestre se ku munsi w'ejo uriya Mestre isazo ntiba ya kabiri mbatera gatatu Yesu yemera mu mwaka weze y'amakuruto mu mwaka weze hora ku rutonde bazatume basubega finyoreramo kabe maestro abantu bumve kakomeye. Aba défenseur ni Hussein Trent Konaté Kukulela Carreras Lodiger na Dumfries ndetse na Mario Livas beza ko araburamo Militao. Mario Livas muri pre-season yarasomye kunturire cyane mugihe hagati mu kigo afite Bellingham, Camavinga, Valverde, Dagula, Bernardo Silva, Castello na Alex Silia. Mugihe mbere yabo basatira ni Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Carlos Esprit, Brahim Diaz ndetse na Yan Diomande. Chouameni ntabwo yagaragaye kandi mu rutonde birumvikana cyasubiza pepe physique no kurinda tukaraba ariko kandi ntawe reka guca muri conference de presse umenyereza yakoze nabonye avuga ko baronse ubusabe bwinshi kuri Endrick ariko ngo atigeze yifuza kumugurisha ngo nuko amukunda cyane. Basi nibaza ko ari no kumukunda gusa ahubwo haracarimo amajistema yo kuraba mbega hamwe two kwisanga tugomba gukenera inguvu za Endrick nk'umukinya kina ku nimero 7 ko niko yakorejwe cyane yari muri equipe Olympique Lyonnais. Donc aracari umwanya wo kubanza kugerageza gusumba kumuzana avuye mu nizaje asubira mu yindi nizaje kwigaragara cyo Madrid yabona ngo muri projet ya Rontero dushobora kuzosanga twarakoze amakosa yo kudandaza Endrick naco gituba ni yasohotse bamiza ko gihano n'imibiri zoro umwanya utuma garda iyo ritme yiwe nana ko umwaka weze kumutanga muri Olympique Lyonnais vyatumye bagira bwa mbere cizere cyo kuvuga ngo nabanza garuke turako umwanya zo uronka ariko kandi vyaramugura imiryango yo kuba yo kwisanga mu gikombe cyiza ariko n'ubwiseruka bw'igihugu wa Brazil. Rero no muzi peut-être no kuraba première partie ya saison kwinyamakuru vya Real Madrid niko bivuga première partie ya saison izodusigiriki mu jana bujazo yakoreshwe sinibaza ko igice cya mbere cya saison hamwe cohera muri condition izo twabonye mu rukino rwa mbere rwa umenyereza tamwiyumvira muri match ko bazohitamo kumugumana nibaza ko nawe azokwezi tagira ngo bikunda sokaje aho agira gute hakina kwera bagonza no Garcia Torres nako batari bamugize kugira agume mugabo yabwiye umenyereza ati moi je vais partir à nzoro mu mwanya gusumba nga mwabonye ko umunsi weje akinye 90 minutes imbere equipe ya Chelsea kandi na concurrence yari kandi mu rwego gwiza seza operations ya Rega twara umwanya uriya musatirizi w'umunya Brazil yitwa gute Rodrigo Muniz ya ariko deje ugiye kuraba wategeza ko indiscutable yari uriya yagiye Raúl Jiménez umunya Paraguay umunya Mexique ya sinibaza ko nini arico twonamiza ko anashima kuri match yeje ahubwo Mourinho yamije ku bintu bibiri gusa twagarutse Santiago Bernabeu asifuza ko yavuze ko yifuza sotia equipe y'abafana ba equipe twara Real Madrid Santiago de Bernabeu avuga ati nifuza ko mutubona na mentalite itandukanye cyangwa se nifuza ko yasavye abafana ba Real Madrid baza ko bari Santiago de Bernabeu ku mugora ku munsi w'ejo na equipe yitwa Sociedad yabasavye kubona equipe yitwa Real Madrid izo biri mu kibuga ku mugoroba ku munsi w'ejo bakayibonamo mentalite itandukanye niyo babonanye mu myaka 2 iheza tagiye niba ati mfise kipe bakinyi nyote begikombe ibi bintu umugabo yitwa Jose Mourinho kwanza abikure mu bikorwa abikure mu majambo abishire mu bikorwa kakuri yakora umugabo yitwa Diomande yavuze ati je nitegure gupfira Jose Mourinho no kumwigura ibintu byose nkabitanga ati ntiziganye majambo ya Mourinho yavuze ati ko amajambo arabasha kuvuga gusumba gushira mu ngiro Mourinho nadukurire mu majambo ashira mu bikorwa kuko uravye nivyo mvuze umugabo yitwa Gianni Chouameni uno munsi jewe nemera nk'umusantinere wa equipe Real Madrid maybe niba afise umusantinere wifuza ku rwego rwayo mugabo Gianni Chouameni bigaragara nk'ari yo mukuru mu afise no munsi afise ivyo bibazo vy'amagara ntaragaruka ari physical fit ariko no munsi je kunsigurira ko uzogaruka gukina na equipe n'ubundi uzanye Bernardo Silva ngo akine nk'umwe numero 6 biriya bintu vya equipe zifise tactique yo kugumana umupira hanyuma ukamenya ngo Bernardo Silva siwo mukasere
ahubwo ashobora kumufasha kuorganiza rimwe na rimwe uwo bangabanganywe nimba ari nimero 8 ashobora kugaruka kumufasha mu bijanye na recuperation mugabo abonye bakina na Espanyol Barcelona mediane yarimo Edu Exposito kapiteni wa Espanyol yabananije ari umuntu ubona yuko n'imyaka yusa niri kwiregera imbere bivuze ko Jose Mourinho ivyo agomba kubwira abantu yuko bazokwitega Real Madrid ifise mentalite y'aba winners y'abantu bagomba gutsinda anagira niyo mentalite muri we premièrement yuko yumvira yuko equipe icisabwa ari uko kugira bagera ku ntsinzi umukinyi wese yiyumvisha ivyo bintu kandi ari capable ko bitanga kuko je ndavye umukino bakinyuriye munsi ndashobora kubwira ko Bernardo Silva nivyo ni mwiza mugabe ivyo yatanze ntiyari kwicara ku mugabo wa Eduardo Camavinga yakoze pre-season nziza apare gukora pre-season nziza kuri post ya nimero 6 Camavinga ni mwiza gusumba Bernardo Silva uciye wisanguzanye Bernardo Silva uzanye umugabo yitwa Federico Valverde kapiteni wabo uzanye umugabo yitwa Jude Bellingham buriya Jude ndayifata nkaho yakinye 4-4-2 kuko Gurere yakini hagati gusumba gukinira ku ruhande wisanga umwanya wose ugomba kubwira abantu yuko ugomba intsinzi itegurirwa he mu kibuga igateregurirwa n'inyuma y'ikibuga ndetse na mentalite y'abakinyi n'ivyo umuntu wese ashobora kuvugira muri conference de presse no gutegura abafana biwe kuno eske hari ico mu rugero yakozemo nk'ikosa kubwira Republika ati ndabasavye mutubone muri mentalite itandukanye niyo mwari mwatubonye mu myaka 2 yeze dutahukanye ati niteze soutien ijana kuri Santiago de Bernabeu ntakosa yakoze muri press conference ntakosa yakoze kwizeza abantu ivyo mugabo ikoze ari zobera nihe nadahindura ivyo yakinye kuri Espanyol Barcelona kubera ko nimba ari abantu bambere nabonye batihangana nabakunzi ba Real Madrid nabakunzi ba Barcelona donc zino equipe zifise influence nini mu mupira w'amaguru kuza kuri Santiago Bernabeu witwa Perez bakabona ko equipe bitameze n'abakagukomera induru nibazareka kubikorera Jose Mourinho yabibabwiye muri press conference bakabona bagarutse ku kibuga bagasanga ntibabonye ibyabasezeranje bisabiki tegura buri mukinyaze kuri poste ubona yuko amerita gutanga ivyo equipe ikwiriye hanyuma nimba ari byo kuvuga ngo Brikora canke wogira gute mugabo Brikora uzingo a chaque fois ubona shiza mu kibuga abirokoneza agomba gutanga version yiwe uravuga ko ikiyo ubutumwa yatanze Mourinho wanashima je nabona mu nzira zibiri premièrement kuriya kuntu Mourinho yinjiye akabanza kuzarahamagara umwe kuri telefone amubwira ati wenda gukeneyemo ibimezo kunuko kuriya kuntu yasanze icuka muri vestiaire atari ciza erega ni nako kuntu asanze abazashiraho ko buri gitondo baje muri entraînement bazosangira entraînement ziheze saa 6 bagakora ico bita déjeuner bari kumwe Santiago de Bernabeu kuriya kuntu yasanze vestiaire isa niyatanye akagerageza kwisanasana ni nako rega Mourinho asanze ariyo connexion yacitse entre public yo kuri Santiago Bernabeu n'abakinyi ba equipe ya Madrid kandi ico kiri biri bimwe mu byo tegezwagira gute gukorerako niya cirengagiza bizoba bigoye kuko nta mumenyereza no azi ico stade wisiguye mu mateka muri match zikonta tigera abwira abafana ati turakeneye support yanyu ni naco gituma ubona kenshi iyo match yeza abakinyi bakaja gukomera match abafana baje kubashigira peu importe resultat wowe utagiye kubakomera match kenshi bakunda kubifata nk'ikosa rikomeye cyane ubukoreye abafana ko abaje banarisha amahera yabo baido cyane batanahembwe bari no baje erega gikoreka kiyo connection akomeye cyane Alvarez bamukuye mu kibuga kubwiyumva parce que ufitanye ibibazo bon si ibibazo nabwo ufitanye n'abafana abifitaniye na equipe ariko abafana baravyemye erega hano nyine zuna abafana erega zuna arabe Mike babo babwiye abandi bose tugenda gukomera amashafana bacu Alvarez araza mugabo ukabona ngo public iri mwakiriye gushikaho Board atabakabwira ati indirije muri vestiaire mbwira ati muri vestiaire raba yagene Klopp aramonta Barcelona 2019 yamonse Barcelona atagira Mohamed Salah atagira Roberto Firmino muri 11 de Porto akaje Mohamed Salah gatakaza Roberto Firmino vyari bigoye ko kwizana Divock Origi canke Zerdan Shakiri ariko yarabwira abakinya ati genda batumye igitsindo kimwe public irindi rimenya bivuze ngo equipe ibaye himeze neza na public canke abakunzi bayo bagomba gusanta ivyo bihe rero nkuko zariko arivuga Jose Mourinho here ku kintu gikomeye cyane kunywanisha abakinyi ndetse n'abafana ivyo birashoboka biciye mu majambo Jose Mourinho yavuze ariko bigashoboka cyane iyo amajambo ajanye n'ingiro erega rafisi impamvu yo kuyabwira kubera ko arazi ko bizojana kuko nimba yinjiye asanga Jude nako Valverde yaragwaye na Chouameni abandi ati Mbappe na Vini bana amapasi n'ibindi bigiye bitandukanye
ivyo akagerageza kubitsanasana n'abafana ni vyiza ko abanza kubereka ngo on oublie le passé ivyabaye vyarabaye kuko nibibandanya tuzobandanya tuja habi mu gihe twariko turarondera inyisho kugira ngo tubeze nico tubagarukana abafana kuko arabizi nimba abafana bifatira mu gahanga Pereze bazi buri kimwe cyose yabahaye bazi icyo asiguye mu isi y'umupira w'amaguru atari kuri Real Madrid gusa mu isi y'umupira w'amaguru nimba bageze igihe bamwifatira mu gahanga ngo amazisezo zibiri ataka byose bakabimwagiriza erekana muri nyarazi ko atatanze message ejo yo kwizanga Santiago Bernabeu igaragara yego ariko kandi arazi ko c'est le bon moment ya presentation yari officielle je mfata ko biriya bintu ba presence abakinyi bakaba presenta indani muri salle zariya kuri Bernabeu bagafata amafoto bagaje kuri Madrid TV biriya je mfata kuri atari presentation voilà rero la presentation officielle ku munsi waje nta mufana aza kuja Santiago Bernabeu adashaka kubona yandi yomani nta mufana aza kuja Santiago Bernabeu adashaka kubona Bernardo bahora babona mwambaro wa Man City ntazi Bernabeu yambaye uwo mwambaro mu nkino za La Liga ziri officielle n'abandi bagiye batandukanya ba Danzer de Vries ba Marc Cucurella probablement ku munsi waje igikombe cy'isi naco kiraza kuri Santiago Bernabeu nkuko twagiye turabona abakinyi bose aba Espanyol bagiye baratwara igikombe benshi muri bo bakiba bakacerekana kuri stade zabo kuko baba bari muri squad yagize gute yagitwaye ko mwarabonye aba kwa Atletico mugabo yitwa Grimaldo Marc Pibire Llorente ndetse na Baena bakibaye ejo bundi kuri match ya Bilbao Unai Simoni Emerick Laporte ndetse na Nico Williams nabo bacerekanye bivuze ngo igikombe kiriko kirerekanwa na cancane y'imigwi igize gute ije kuri Santiago ku yugi sanzwe yakiriya rero nini po ikomeye cyane kuko ababwiye ati nahamagaye abafana wowe Diomande Seromoma yo kwiyereka abafana nutabiyereka na Perez baramwifatiye muganga nawe baragira erega wowe Valverde wowe Mbappe wowe Vini wowe nande ubamariye saison zibiri muri equipe atakintu bahaye ubu bitse wagarutse ni objectif nshashe gutokana igikombe uratangurana na Santiago de Bernabeu muri saison yawe nshasha avec performance médiocre baragushira ni wanashima no wanashangiriza kuri kajya kantu kanyuma Landry yaravuze Mourinho ndamuha match 10 ataratora 11 de départ kandi iyi ni droit yiwe kubera ko wibuke umugabo yitwa Carlo Ancelotti muri saison 2020 agaruka yatoye liste yiwe bakina na match bakina contre Girona mengari kundwi 10 si je me trompe pas kubera ko kundwi ya gatandatu niriyandwi yari yatsinzwe na Atletico Madrid je pense 2-3 yari mu gitsindo cha Toni Kroos yaje gutora iyo liste match bakinye na Girona ni nayo match Chouameni yatsinzemo umenga igitsindo cyo cya mbere hari muri 23-24 umwaka wa Morata batsindi bitsindo bitatu ariko bakina na Atletico Madrid ari 23-24 merci ni na wanu Chouameni yatsinze igitsindo cyo mutwe bariko bakina na Girona hari kuri 10e jour amaze kubona ngo ndakina muri 4-4-2 mugabo Chouameni ari umusisi yakikujwe na Toni Kroos ndetse n'uwitwa Valverde Bellingham bagakina nyuma y'abataka rero no munsi muri nyashaka kuzokina 4-4-2 na wizi ko murabona bamaji bijanye na Carlos Espina no kina na Mbappe erega Carlos Espina ni atakana na Mbappe Vina Kagumari hari umuntu acatakaza ikibanza hagati ya Gure n'undi mukinyo muri mediane nyine ni yagenda muri 4-3-3 mbese garaza kugumana bari erega nko kuri ka Bernardo Silva twabonye muri pre-season Bernardo Silva ni mwiza muri role ya double pivot kubona Camavinga donc ariko no mukinya afise quartier yo gukasa umwanya munini gusumba ku offense catubona muri match officielle ya La Liga yamukinyije hamwe na Valverde natire sumusisi iyo quartier yo gukasa zikirenga ni mwiza muri pressing umujamwe na Bernardo nawe quartier wari kugumana umupira hari igice umusaba role yo kumusisi full bigaca imuvuna nuko remeze ko equipe yitwa Real Madrid maze ko tuzaza no kwa tudagerwa ku mugoroba ku munsi w'ejo nyene imbere ya match yabo izo bazana equipe yitwa Real Sociedad birumvikana muri La Liga Sports iracha kubena Matarazzo umenya ko Matarazzo uko bareka nk'urabika uko iya